umutekano ni itunga rihambaye ku muntu uwo ari we wese. Kumva mu gihugu cacu hakiriho abantu bicwa canke bagenda amazima yongo kubera politike canke izindi nyungu izo arizo zose n'ibintu biteye agahinda. Tuboneye akaryo ko gusubira guhoza ababuze ababo mu bihe bishize. Niyo umuntu yoba afashwe n'inzego zibijejwe, bitegerezwa gukorwa hisunzwe amategeko, umuntu agafungirwa ahantu hazwi kandi ashobora gushikwa nabo mu muryango wiwe. Gucungera umutekano muri ya ndinganizo y'inyabune ni nkenerwa mu gihugu, ariko inzego z'umutekano zibwirijwe kumva ko arizo za mbere zishinzwe gukingira abenegihugu n'utwabo. Ntitwovuga ivyo gutsimbataza umutekano ngo tureke gutera kamo abantu bagifite iciyumviro co gusesa amaraso y'abantu bitekaniye. Ivyo bakabigira nk'uburyo bwo gushikiriza ivyiyumviro vyabo canke guharanira ivyicaro vya politike. Turahamagariye uwo wese yoba afise ako gatima gutumbera inzira zubaka igihugu, zubahirije ubuzima bw'umuntu n'agateka kiwe, hagakomeza ibiganiro no kuja inama n'ingingo.